bishegwa na mukapotifari ukagatatu yinjizwa mwibohera ariko iyo yari inzira yo kubanye n'ikibari kamere yakurishijwe nabo bavukana ukakabira bishegwa na mukapotifari ukagatatu yinjizwa mwibohera ariko iyo yari inzira yo kubanye n'ikibari abizera naho dusukerezwa impande zose ariko ntidushika hagati mu mbobane ndetse n'igihe bishika tukazazanirwa ukuri ntituranduka umutimana turahamwa ariko ntiduhebwa dukubitwa hasi ariko turahamwa ariko ntiduhebwa dukubitwa hasi ariko ntitugwa Imana yagusezeraniye umugisha bitebe igihe kirashika maze imipfunda n'inkuba kw'ijuru zasane ivuga rimwe byose bigacereza urwanya buba uhoraho asa n'uhiga imbaraga asa mu misozi urwanya buba uhoraho asa n'uhiga imbaraga asa mu misozi kamere yanyegejwe igihe c'amezi atatu kabiri bamutereye ku ruzi gatatu yaragira intama sebuku iyo yari inzira yo kubane n'ikibari kamere yanyegejwe igihe c'amezi atatu kabiri bamutereye ku ruzi gatatu yaragira intama sebuku iyo yari inzira yo kubane n'icubahiro ivyo ntivyabujije katerera inkoni hasi ikaba inzoka igizini z'abanyamareba aravuye inkoni hejuru ku kiyaganaho ikabisa abisirayeli bakajabuka ibibazo bitagira inyishu izina rya Yesu byose birarangira ibibazo bitagira inyishu izina rya Yesu byose birarangira